ndongozi mu mugambwe no mu gihugu mu kwisunga izo mpanuro, kuko uburongozi bwose burondera gutunganiriza no gukingira abo bujejwe. Murongorane urukundo n'ubwira ababizigiye bakabatora mu nzego zitandukanye, nk'uko Petero abisaba Mubarongore, atabugunge, atagahato, atagutwaza, umukazo, atawurondera inyungu ziwe gusa, atawutegekanya, akagayo, atabifata, kiganwa, ngo bagwize abasavyi n'abasasirizi, mube, abasuku b'igihugu cabizigiye, ngo mutunganirize neza abo mujejwe, murondera ineza yabo. Murabizi umwerivu bukuru ugakwira igihugu, mubere akarorero abo mushinzwe. Ubwa kabiri ni mwebwe murongoye igihugu mu bisata na vyose bigize ubuzima bwacu, ari mu ntwaro, ari mu bintu bitandukanye, mu ndero, mu butungane, mu magara y'abantu, mu vy'ubutunzi, mu vyo kunguruza abantu n'ibintu, mu vy'umutekano n'ibindi. Umwe wese akore neza ico ashinzwe, kugira ngo mugwanirize hamwe ivyo vyose vyoshobora kuzingamika iterambere ry'igihugu no kugisubiza inyuma, nk'ingendo yo kujya no kwaka igiturire, ingendo y'akamwana wa mama, ingendo y'umunebwe, y'akarenganyo canke y'ugwangara n'ukwigira sindabibazwa mu kubungabunga itunga rusangi. Hari wagize ati igihugu ntigikena, gikeneshwa n'abagiteje imbere, inyungu zaco bazakazigira inyungu zabo n'ababo. Ko mufashe uno mwanya wo gukengurukira Imana, mubonereho no kuraba no kwihweza ibibazo biri mu bisata muranguriramwo imirimo yanyu, kugira ngo imigambi n'ibikorwa murangura ku munsi bigenda biterera inyishu ivyo bibazo, igihugu kibone gutera imbere kigana yambona kazoza. Nk'abakristo mubere akarorero abo mujejwe mu kwaba muharanira ineza y'igihugu n'iteka ryacu, ngo umurundi wese abeho mu mahoro, mu butungane no mu mwidegemvyo. Umukama Yezu Kristo yazutse ava mu bapfuye, ahindure abagifise imitima y'agatimatare, tworoheranire twese abamwemera, duhurize hamwe mu kubaka igihugu cacu, rizoba ari iteka ku mugambwe urongoye igihugu. Amen.